Abakozi bo mwishirahamwe ASEC canke Alpha Security Company baridogera ubuyobozi bw'ishirahamwe basanzwe bakorera cane umukuru waryo Loic Midonzi. Abo bakozi bavuga yuko bariko baramara ikiringo c'amezi 2 badahembwa. Bakavuga yuko ubu ari kibazo gikomeye cane mu miryango yabo, haba nko kuriha amazu canke gukora utundi dukorwa. Ndabibutse ko hagati aho umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati, umutekano, eka mbere n'aya mashirahamwe akaba arimwo, ko yagiye akagirisha inama kuva aho yumviye yuko abasiti canke abakorera muri ayo mashirahamwe ajejwe gucungera ibintu n'abantu, akababwira yuko yumvise ko abakozi b'ayo mashirahamwe badahabwa amakontra, bahembwa nabi, batavuzwa neza, bahembwa nabi, no kuvuga ngo bahembwa agashahara k'intica ntikize, eka mbere ko atana amakonji baronka. Arababwira ati ivyo bintu birateye isoni, ndabasavye yuko mu mezi atarenze 3 mwoba mwabitunganije. Ico gihe yari yatanze cararenganye, kirasubira kirarengana gushika ubu rero ntawuzi yuko uwo mushikiranganje yoba yahawe igiturire kugira ngo areke kubikwirikirana, nuko yoba yabigwije n'ubusa. Mu minsi heze twaheruka kubabwira abandi basiti bagowe nk'uko nyene abo muri Ulinzi Security Company. Gushika ubu baracabayeho kwa kundi ivyo umushikiranganje yasavye nta kintu na kimwe cagiye mu ngiro. Ubwa mbere na mbere turasavye ko abakozi bohembwa ku gihe, bagahabwa ivyo byose bemererwa n'amategeko agenga abakozi n'akazi canke la loi administrative. Birababaje ukuntu abo bakozi botabaza umushikiranganje bakamuririra kandi ari wabijejwe akihoza. Murabona ko kuvaho batangiye amanimero ya telefone ngo abagize ikibazo babarondere, ariko ivyo bintu nibihenda abana. Murabona ko ngaha bamwandikiye kugira ngo bamwiture bati mwiriwe neza mushikiranganje, nagira ndabasabe ubufasha kuvyerekeye akazi kacu k'ubusiti. Nkaba ndagakoze imyaka 7 natanguye nkorera 50,55 ku mwaka, ndaduga 2,000, ubu naho ngeze ku 65,000 salaire de base. Ngiye muri INSS kuraba ko nakotirijwe nta nizina ririyo. Aha murabona ko bamwandikiye ariko ntiyashobora gutanga inyishu. Ibi bintu namwe murumva yuko arakajagari, abantu barenganywe, batabaze, babura ikibatabara, kandi amategeko ari ngaho atomoye neza. Aho rero umuntu yokwiyumvira ati none gabasha ibi bintu ni biki? Kubona abantu baguma batabaza kubera akarenganya, ntibaronke ubatunganiriza, ivyo bintu ni bibi cane. Dusabe ababijejwe ko bo kwikubita agashi maze bagatunganiriza aba bakozi. Tuba dukoresha ya principe d'échange, twishire mu kibanza c'abandi bantu. Iyumvire ari nka wewe uhembwa ibihumbi biri hagati ya 60 na 65, hanyuma ukwezi kwa mbere ntibakuguhembe, ukwa kabiri ntibakuguhembe, kandi utabaje ntibakumve. Ari nka wewe wocubikika gute? Ntiwumva ko ivyo bintu bibabaje? Aho umuntu wese agiriwe nk'uku acabona ingene yovyifatamwo. Imana nibahezagire cane, reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire na ryasango y'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 z'ijoro, ko ariho tuba turiko turababwira ukuntu twogarutse umunezero Satani yatunyaze.